Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Mu nyigisho yacu y'uyu munsi muri kiganiro cacu kivuga ngo ivyo nabageze vyose, turakomeza ku nyigisho twatanguye ivuga ngo inyungu ziva mu guhomba. Igice ca kabiri. Muri igice ca kabiri turavuga ku kuca bugufi, ukwicisha bugufi. Reka dusome amajambo nyene twatangura dusoma ari mu Bifilipi igice ca kabiri ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 11, havuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba canke umugurano, acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru, ay'ivyo kw'isi, n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zizature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Imana yacu nihabwe icubahiro. Uyu ni Paulo yariko avuga. Aya majambo agaragara kandi abasigura ivya Bibiliya baravuga yuko yoba yari indirimbo canke poeme yakoreshwa mu gihe c'ishengero rya mbere, ngo bari abera bakoranye bari mu materaniro yabo, ngo yari nk'indirimbo baririmba y'amajambo bavuga batazira, bavuga ivya Yesu Kristo, bavuga ivyo guca bugufiya kwa Yesu Kristo umwami wacu, berekana basubiramwo ingene Yesu ari we karorero dukwiye gukurikirana, dukwiye gukurikiza, ingene yatubereye akarorero. Ijambo rero rikavuga ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Navuze ngo umutwe w'amajambo turiko turiga muri iki gihe uvuga ngo hariho inyungu ziva mu guhomba. Yesu Kristo biragaragara neza yuko yari Imana. Aha twabisomye ngo ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana kwiwe ari ikintu cyo kumirako, ariko ngo ivyo arabireka. Jambo ry'Imana twarabivuze kandi dukomeza kubivuga. Bibiliya iratwereka neza yuko Yesu Kristo yari Imana, yari Jambo, ngo Jambo yamyeho kuva kera, byose byaremwe nawe, nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Ariko ivyo vyose ngo arabireka, ntiyabihagararako, ngo acaricisha bugufi, ngo ahinduka muto, ahinduka nk'umugurano, acika ubusa n'abantu. Twaravuze ngo yari afise igituma yabikoze, yari afise intego, yari afise intumbero. Bibiliya iravuga ngo yaje kurondera no gukiza icari carazimiye. Iyo ntumbero yamuteye guheba vyose, kuko yari afise agomba gushikako. Yesu rero yatubereye akarorero, yatubereye urugero rwo gukurikiza. Imana nishimwe. Hano usubiye inyuma muri igice cya kabiri nyene kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 4, Paulo aratanga impanuro, ahanura ishengero, akababwira ngo bicishe bugufi. Murongo wa 3 kavuga ngo ntimugire ico mukora kubwo gukebana, ngo canke ukwifata uko mutari, ngo ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi wiwe amuruta.
guca bugufiya. Reka tuvuge gatoya iri jambo ryo guca bugufiya uyu munsi. Imana idufashe. Ukwicisha bugufi nk'uko twari turabivuga ni ikintu Pawulo n'impanuro yatanze, ariko ayitanga itari mu kirere gusa, ariko ifise aho ihagaze. Arerekana ati hariho uwatubereye akarorero. Yesu Kristo yatubereye akarorero ko guca bugufiya. Uguca bugufiya rero turadevelopa uku guca bugufiya iyo turavye umusaraba. Yesu Kristo ngo yaremeye amagorwa yose, yemera kuva ku cyubahiro ciwe, yemera kuva ku bwiza yari afise mw'ijuru, arabireka. Ivyo ngo ntiyumvira ko ari ivyo kumirako. Yemwe Pawulo ati rabira akarorero kuri uyu muntu, kuri Yesu Kristo. Rero umusaraba uratugaragariza neza uguca bugufi. Umusaraba, mu musaraba nta bwibone burimo, kuko umusaraba uvuga ngo Bibiliya iravuga ngo mu isezerano rya kera hari handitswe ngo aravumwe umuntu abambwe ku giti. Aravumwe ni ukuvuga nta shimwe afise, nta cubahiro agira, nta kuboneka ko ahambaye abakigira. Ubambwe ku giti aravumwe. Umuntu yavumwe, mbega icubahiro yogikura hehe? Umusaraba rero uratugaragariza iki kintu citwa guca bugufi, humilite. Imana nihabwa icubahiro cyane. Pride, ubwibone, nta kibanza bufise mu musaraba. Mu musaraba ikintu kigaragaraho, ikintu kiboneka ni iki? Ni ibyaha by'umuntu, amakosa y'umuntu. Umusaraba ugaragaza iki? Ugaragaza umuntu n'umunyabyaha, abantu n'abanyabyaha. Ariko kandi mu musaraba ukawuraba neza, ukatugaragariza iki? Ukugororoka kw'Imana. Imana yo iragororotse, abantu turabanyabyaha ariko Imana iragororotse. Ikindi cya gatatu kigaragara mu musaraba ni iki? Ubuntu bwa Yesu Kristo. Ivyo bigaragarira mu musaraba. Musaraba ubwibone hakuna kabisa, hakuna. Kandi mu gihe cya Yesu Kristo byaravugwa kuko icyo gihe Abisirayeli bari batwagwa n'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma nibwo bwari buganje Abisirayeli. Carazira ko hari umunyagihugu, umuromani abambwa. Ivyo byarazira. Habambwa abantu abanyamahanga, ni ukuvuga abatari Abaroma. Ko Abaroma yaba ari ishema, cyaba ari icubahiro kuwitwa umuromani, cyaba ari icubahiro. Rero kuja kubamba umuromani kwari gukengera ubwami bw'Abaroma. Carazira. Aravumwe, ariko ubambwe ku giti, Bibiliya niko yari yaravuze. Hanyuma ariko umuroma kizire ko abambwa. Kubambwa rero umusaraba ni ikimenyetso c'iki? Co guca bugufi ya Yesu. Wewe aremera, aramanuka, araca bugufi. Bibiliya yatubwiye ngo araganduka gushika ku rupfu. Tari urupfu rusanzwe, rwa rupfu rukengeretse rwo ku musaraba. Yemera kuvumwa amate, yemera kwambara ubusa, yemera gukubitwa, yemera kubeshegwa, yemera gucurigwa bamucurira, kwitwa ikivume. Umusaraba ni ikimenyetso co guca bugufi. Ico turiko turavuga ni iki? Hariho inyungu ziva mu guheba. Yesu araheba icubahiro ciwe, aramanuka aca bugufiya, kuko yaragomba gukiza wewe na jewe. Iyo turavye rero uku gushigwa hejuru kwa Yesu amaze guca bugufiya, Bibiliya yatubwiye ngo Imana yacimushira hejuru, muha izina rikomeye risumba ayandi mazina. Biratuma dukura mu guca bugufiya, dufashe akarorero ka Yesu Kristo. Yesu yaraciye bugufi, Imana imushira hejuru. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yacimuha izina rirengeye ayandi mazina, imushira hejuru cane, kugira ngo amabi yose azopfukame, ay'ivyo mw'ijuru, ay'ivyo mw'isi, ay'ivy'ikuzimu, abadayimoni, le royaume des ténèbres nayo nyene izopfukama. Kandi ugupfa n'ukuzuka kwa Yesu Kristo vyagaragaje intsinzi ya Yesu Kristo. Igihe kizoshika ngo aho tuzotwenga urupfu tuti warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Burundu tuzotsinda burundu. Ubu twaratsinze, Yesu yaradutsindiye, ariko dukomeje gutunganywa twiteze igihe cyo gucungurwa burundu.
nkuko birivuga ngo uyu munsi ivyaremwe byose biraniha, ariko turiteze umunsi byose bizorangira, urupfu tukarutwenga, warupfuwe sinzi yawe iri he, indimi zose zizokwatura zature ko Yesu ari umwami. Ibi rero bitume mugenzi wanje, inshuti yanje uri kuranyumviriza, uca bugufiya, twe nawe duce bugufiya, dushimire Imana, dushimire umwami wacu Yesu Kristo yadukunze akadupfira ku musaraba. Ugukura mu guca bugufiya kandi turabihabwa niki? Turabihabwa no kuba mu ijambo ry'Imana, kurondera kumenya ijambo ry'Imana, kurisoma, tukaryiga, tukaribamwo, tukarimeditako, biratuma tugira iki? Biragaragaza uguca bugufi kwacu. Imana nishimwe cyane, kuko ijambo ry'Imana urigendaho, urirondera, ugenda kuri ryo, kuko urondera ikintu. Urondera iki? Guidance. Urondera iki? Urondera ko rikurongora, ko rikuyobora. Iki rero bisaba guca bugufi, bisaba guca bugufiya, ukamenya uti ndi umukene kabisa, mu mutima wanje ndi umukene, nkeneye ijambo ry'Imana, nkeneye inkoni yo kunyobora, yo kundongora. Ijambo ry'Imana ni itara rimuri kibirenge, reka ngende. Bisaba guca bugufi, kavuga ati sinikwije vraiment, ndafise ikintu nkeneye, ndakeneye ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane kuja ku ijambo ry'Imana, gukora ivyo ritubwira, ukamenya uti riranyereka ahari inzira, reka ngende. Iki ni ikimenyetso cyo guca bugufiya. Imana idufashe cyane, ukavuga uti je suis insignifiant, ntaco ndico vraiment, ndakeneye Imana, none ndayimenyera he? Mu ijambo ryayo. Imana nishimwe cyane. Imana idufashe kuba mu ijambo ry'Imana, kurirondera, kurisoma, kuryigako, kurongorwa naryo. Imana idufashe cyane. Uguca bugufi kandi yemwe biragaragarira mu gusenga. Burya gusenga ubiravye neza, ukudasenga ukavyumvira ko neza, ni ikimenyetso cy'ubwishime, cy'ubwibone. Ni nkaho uvuze uti jewe sinkeneye, ntaco nsenga, Imana ntaco ndayikeneye ko, reka jewe ndimenya, byose ndabifise, jewe ndakomeye, canke ndafise amafaranga yo kwivuza, canke ndafise abaganga, canke ndafise ubutunzi, nta ngorane mfise. Ugusenga, kumanuka ugafukama, ni ikimenyetso ciki c'ukwizigira Imana, ni ikimenyetso c'uguca bugufi bw'Imana. Mana ndagukeneye, Mana ndakeneye kundongora, mpwemu yera ndongora, nyereka inzira, nyereka aho nca. Imana idufashe cyane gusenga. Yewe uri kuranyumviriza, jya ufata akanya ko gusenga, jya ufata akanya ko kwihererana n'Imana, urondera Imana, uce bugufiya. Mwibuke Bibiliya ivuga ngo abicisha bugufi Imana izobashira hejuru. Imana idufashe cyane. Iyo turetse gusenga, tuba twishize hejuru, tuba tuvuze ngo ntidukeneye Imana, ariko kandi yewe tuba twiyanse kabisa. Uba wiyanse, kuko turakeneye Imana, turakeneye kuvugana n'Imana. Imana idufashe cyane. Turakeneye ubufasha, kuko ntitwikwije. Rero gusenga biragoye, kuko bikugira umuntu, mvuga iki, bigushira hasi, ukavuga uti nukuri Imana ntaco ndico vraiment, ndagukeneye. Ni ikimenyetso cyo guca bugufiya. Imana idufashe. Imana idufashe kuja ku mavi, gusenga, gufata umwanya, kwisonzesha, kurondera Imana, ukavuga uti Mana ntabara, utantabaye. Urabona hamuduza amaboko, Mana ndadugije amaboko, bivuga ngo I surrender, bivuga ngo ndishikanye, ntaco mfise. Kandi iyo udugije amaboko, Imana ikiza kabisa, ikiza ikagutabara, ikagusanga aho uri, kuvuza uti mwami ntaco nshoboye, sinshoboye kwigwanira, nshoboye kwikiza, wowe niwe mukiza wanje. Imana idushoboze cyane guca bugufi muri ivyo. Ubundi buryo bugaragaza guca bugufiya ni iki? Gukorera abandi. Ca bugufiya ukorera abandi. Gukorera abandi si ibintu vyoroshe, haba na gatoya, kuko waba wisanga uretse abo mwangana, abo mwari kwicara hamwe, gutambukira hamwe, ukamanuka
ukarondera kwicara ugasanga wicaye hasi mu mukungugu, wicaye mu nzu itagira isima, wicaye ahantu bagowe, aho bagandaye niho uri, aho bariko bararira urirana nabo, aho bibagoye niho uri. Waciye bugufiya ukamanuka. Rero gukorera abandi ni ikindi kintu kidufasha gukura muri discipline ivuga ngo guca bugufiya. Imana ihimbazwe cyane. Ndabaye nk'akarorero, ndibuka mu mwaka wa 1998 nibwo nagiye muri SMO. Muri SMO duherangije formation ngenda gukorera muri province ya Ruyigi, mu Ruyigi baca badutwara ahantu kure muri commune yitwa Butaganzwa, naho nyine pana kuri centre ahantu mu misozi. Ndahageze ndibuka ndabaza yemwe nta bakristo nta shengero uri ngaha hafi, barambwira ati ari shengero hariya. Hanyuma ariko abantu baho barasanzaye, hari igihe cy'inyuma y'intambara. Hanyuma baranyereka abakristo bakeyaho baba, ntangura kubarondera, tutangura kuvugana, ntangura kubabaza ingene bimeze kwishengero. Ndabaza ko ingene ko bafise ibikoresho vyo kushimira Imana, vyo kuririmba. Barambwira bati twari tubifise ariko babivuza barahunze, abantu barasanzaye. Ngira umugambi mu mutima wo gutangura kubigisha kuvuza ivyuma. Ndagenda ndabirondera iyo babinyegeje, iyo babibitse, ndagenda ndabikoresha, ndajana ku mufundi ndabikoresha jewe ubwanje, hama ndabizana, hama ntangura kwicara hasi, hicarana nabo bantu abanyagihugu, nkaganira nabo, ntangura kubigisha, ndabadondesha kamwe urutoke kurundi, buke buke, yinga rimwe, mayinga abiri, mayinga atatu, kwezi, ameza ngahe, buke buke dutangura kuvuza. Ibi inye bivuga iki? Bigusaba guca bugufiya kabisa. Ivyo waruzi ukamera nkaho uzi dukeya, kuko utegerezwa kuvuza nk'abo bantu uri kurigisha buke buke. Kumbure wari kugenda ukarondera abantu bakomeye cyane, mugakora amakonseri akomeye. Ivyo bisaba kubireka ugaca bugufiya, ukicarana nabo baboneka nk'aho ataco bafise, kandi koko ataco bafise. Ni ivy'ukuri. Ugaca bugufiya ukicarana n'abataco bafise, n'abatemewe, n'aboboneka ko bagayitse. Gukorera abandi ni ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Ariko uba witeze inyungu nyinshi zizovamo. Jewe icavuyemwo ndanezerewe n'uyu munsi, ndaneza kuko iryo shengero n'uyu munsi izo instrument zari zaranyegejwe, zarazitswe, n'uyu munsi ziravuga. Abantu baciye bavyiga barabimenya. Nagiye kuvayo tuza tuvuza mu ishengero, bimeze neza n'uyu munsi. Kuba c'Imana carabandanije, ndabishimira Imana. Mfise abagenzi, mfise inshuti aho hantu, n'uyu munsi naho ndi ntahegereye, ndi en contact nabo, mvugana nabo. Imana nihimbazwe cyane, ivyo ndabishimiye Imana. Paulo aravuga ngo umwe wese ashira imbere mugenzi we, kandi yumvire ko mugenzi we amuruta. Ushira imbere inyungu z'abagenzi bawe. Imana idufashe cyane, Imana iduhezagire. Mugenzi wanje, inshuti yanje kuranyumviriza, urondere gukorera abandi, kandi rero urondere gukorera mu ibanga. Abenshi tugomba gukora ibintu abandi bazotubona, bazodushimagiriza, bazovuga ati bya muntu n'igitangaza. Ariko nukora ikintu kuboko kwawe ukundi ntikumenye ico kuriya kuboko kwakoze. Imana idufashe cyane. Gukorera mu ibanga ni ikintu kuko nukora ibintu gushimwe n'abantu. Yesu yavuze ngo abo impera yabo bamaze kuyironka. Imana nidufashe cyane, Imana iduhezagire. Tubikora twisunze iki? Akarorero Yesu Kristo yaduhaye. Niwe yabaye uwaciye bugufiya imbere yacu. Nico Paulo ariko aravuga ngaha ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Yemeye aba nk'umugurano, acika usa n'abantu. Ivyavuyemwo nibiki? Imana yaciye imushira hejuru, imuha izina rirenga ayandi mazina yose. Iryo zina niryo dusenga uyu munsi, niryo dukurikiza, niko karorero dufise dukurikiza. Imana idufashe cyane. Hari inyungu zikomeye ziva mu guhomba. We gain by losing. Uraheba hanyuma ukabona inyungu zivuyemo. Imana idufashe kandi duhezagire. Amen. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho butaha.